Mu ntumbero yo guterera mu iterambere ry'intara ya Mwaro, abavukantara basanzwe baba mu mahanga batanze ubushimwe ku bana bagera ku 31 basumbije abandi mu kibazo ca leta. Dr Masabarakiza Jean Bosco arongoye abanyamwaro baba mu mahanga amenyesha ko baje gushira mu ngiro ico gikorwa kimwe muri vyinshi basanzwe bafise. Ati indero ihera mu bana, ari naco gituma batanguye gutanga ubushimwe kuri abo bana mu ntumbero yo kubatera intege. Twaje hano i Mwaro kugira ngo dukore igikorwa kimwe mu byo dushira mu migambi yacu ya diaspora Mwaro. Mwiyo migambi haro gushikira indero. Mwiyo ndero rero, mu ndero bihera ku banyeshuri. Twagombye rero guhimiriza abanyeshuri biga kugira ngo tubatere intege, bashobore kwiga bamenya, barushanya, hanyuma bashobore nabo kwiteza imbere, bagire ubumenyi buzofasha no guteza imbere igihugu. Mwaho nyene rero twashe dufaratireka duhe abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta, kubera ko ico kibazo ca leta kidufasha kumenya uwasumbije uwundi kuba bakoze ikibazo kimwe. Reka rero tubishire ku makomine, buri komine tuvuga tuti reka turabe turafate batanu ku ikomine, nabo mu kubatanga kugira ngo dushikire amashuri menshi ashoboka. Nta bantu babiri twashobora guha abakurikiye bava ku ishuri rimwe kugira ngo amashuri yose menshi ashoboka 5 tube twahaye bake bashoboka bari amashuri 5 yarose ubushimwe afise ababaserukiye, gutyo n'abandi banyeshuri batasubiye kuronka ubushimwe no munsi ubu bamenye icyabaye, bamenye ko arabo bigana barose ubushimwe, nabo mu myaka ikurikira baze bakore kugira ngo aribo babashikirwe. Gutyo tukibaza ko izofasha mu guteza imbere indero. Bakaba ari umugambi tuzogenda tubandanya, dushobora kuzohinyanyura tukawukundi gushasha, twongereza abantu cyangwa turaba ukundi kundutora ubushimwe, turaba kumbura abatishoboye canke abatera imbere bavanye na ari nk'uwanyuma, nk'uko hari umunyeshuri yabivuze yafashe ijambo ko bwa mbere yabaye inyuma, amuga hanyuma havura aratora kenge. Nk'abantu nyine abantu tuhimiriza bakaguma no gutahura n'igituma vyarimo byamushikiye kugira ngo ufashe abanyeshuri ntihagire baza baratakara mu bijanye n'ubumenyi. Ku bwa Colonel Gasanzwe Gaspard, buramatari w'intara ya Mwaro, akaba yashimye cyane kuri ico gikorwa bakoze, akanahamagarira abo banyamwaro basanzwe baba mu mahanga guterera bimwe biboneka mu bijanye n'ibibanza vy'iratiro iyo ntara isanzwe ifise. Akanabasaba kandi ko bonaterera mu bijanye n'ikibuga c'inkino intara ya Mwaro iriko irubaka. Ico gikorwa ni igikorwa c'iteka, twakiriye neza cyane. Tucakiriye neza kuko hajya muri vyose igitangura n'indero. Indero nayo abantu batize ni ngorane. Abo bariko badufasha gukabura abanyeshure ngo bige bashyizemo inguvu, bige nk'uko umenga ko barahiganwa. Twanabivuze no mu ijambo yuko abavyeyi boca babarira abandi bana baba bari mu mashure yuko ari igikorwa c'iteka kugira ngo abandi bana nabo babonerweho baronke nk'agashimwe. Urabona hajya intara ya mikenye vyinshi, ikene na vyinshi. Urabona n'ibihe turimo n'ibintu vy'uko umuntu iterambere rije imbere ya vyose. Turafise imigambi yindi, hariho ibibanza vy'iratiro no kwita nka site touristique, nko turafise aha mu Gasumo ka Mwaro. Twavuga twanabasaba yuko bodufasha kugira ngo hagire agaciro gusumba, hamwe bodufasha kuhategura, bivuze kuhategura mvuga kuhazitira, umuntu akinjira yinjiriye hamwe agasukira aho nyene, ko byofasha n'Imwaro kugira ngo bamenye Imwaro ukuntu hameze n'ubundi ukuntu bumeze, kuko sinovuga Mwaro ngo kuvuga Burundi. Turonke natwe barukerangendo bazane kujya ko ye mu bindi bihugu hirya no hino, bazana akanoti, kandi kenshi abarukeragendo bazana akanoti kisununuye. Biga rero by'intara byo kwisununura, iby'igihugu kisununura. Ico nico mu mwanya mbere twobasaba. Turiko turubaka n'ikibuga twiste Stade Olympique Gasumo ka Mwaro, turiko turatereza imvukira za Mwaro zikorera mu Burundi, ko turazitereza. Rero turiko turatereza n'imvukira z'Imwaro ziri mu mahanga ziga canke zikora mu mahanga ntituzibagira. Kanatsinda mu minsi iheze igihe
iyi universite y'Imwaro yariko iragomba gusa n'iyikwama badufashe mu kwizamura batera ibitari bike. Nagira mbone go nakanya kubakengurukira cane izi mvukira za Mwaro ziri mu bindi bihugu ku kuntu biyumvamwo intara yabo. Nkabatera intege nkagira nti baragumya izo nguvu bariko bashiramwo bongereze baronde n'abandi hirya no hino bagaruke badufashe kubaka igihugu cacu c'u Burundi ntibagire intara ya Mwaro bavuka. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Omer Barandagiye agashima cane ku gashimwe kahawe abo bana, ariko kandi akanahamagarira abo banyamwaro basanzwe baba mu mahanga gufasha gutegura mu gihe abo bana baba bariko barategurwa. Igikorwa twacakiriye neza cane by'ukuri. Imvukira z'intara ya Mwaro zisanzwe ziba mu mahanga baje gushimira abanyeshuri babaye aba mbere mu kibazo ca leta c'umwaka w'icenda giha uburenganzira rwaruka ko kuja mu mashuri y'inyuma ya shuri nshingiro. Rero kw'ikomine bakaba batoye abanyeshuri 5, ni kuvuga mu makomine 6 abanyeshuri 31 bashoboye kuronka umushimwe. Vyaturyoheye gose kandi n'urwaruka n'abavyeyi byabashimishije. Diaspora ibandanije ifasha mu gisata c'indero aha mu ntara ya Mwaro. Ego hari ibindi bikorwa vyinshi twoherako kugira bwa mbere nobanza kuvuga yuko imbere yuko dushika ku mwimbu tubanza kuwurondera. Hari ibikorwa tubanza gukora vyo gutegura abanyeshuri baba bariko bitegura ikibazo ca leta. Hariho ibikorwa vyo kubakurikirana ku munsi kubaha ibibazo vyo kwimenyereza. Nibaza rero yuko nkuko diaspora yabigize umunsi yashimiye ababaye aba mbere, gira vyoba vyiza binashobotse ko yodufasha no mu kubategura. Nayo ku bwa Samuel Ngendakumana, umwe mu bavyeyi b'abana baronse agashimwe, arakenguruka cane kuri ako gashimwe karonkejwe abo bana. Kubwiwe ati ni nyishu ku bibazo yari afise, kuko ayo mafaranga aje gusahiriza mu bikoresho vy'ishuri, gutyo n'abandi bana bakazoca bashikirwa. Nibaza ko ari Imana yishuye amasengesho yanje, kuko mwino misi nabona ko uburyo budakwiye. Nkiyumvira nti kumbure Rashera ko agiye kuja mu mwaka w'11, ndafise abandi nk'uwucaja mu mwaka w'8 n'abandi batoyi biwe. Rero hari hageze igihe niyumvira nti kumbura ibikoresho, amafaranga y'ibikoresho azonkeye hano. Rero nk'ubu je namaze kubona ko ikibazo cyo kwa Rashera cyamaze gukemuka. Ayo mafaranga rero duca duherako mwiyindwi nyene Rashera w'ibikoresho vyo bibanze biboneke, kuko ndabona uko ajya amafaranga ibikoresho vyo bizovamo. Bamwe mu bana baronkejwe ako gashimwe nabo nyene bakaba bakengurutse ko ako gashimwe kaje kongereza inguvu basanzwe bafise, kakanatera intege n'abandi bana bari inyuma kugira umwete. Kuba aka gashimwe twahawe nakaja kwereka barya abanyeshuri tuhanura, tukabereka yuko kwiga ari vyiza, bakatubona ko tubanka. Aka gashimwe kabereka yuko bijya twababwira ari byo. Ese turabashimira cane. Aka gashimwe kandi karatuma twebwe abanyeshuri bari inyuma yacu baja kugira inguvu, kugira ngo bo nyene baze kuvuga ati naka je ntashobora kunca imbere, naka ntashobora kunca imbere n'ibikunda. Ndakakiriye neza cane kuko nuno munsi ryabaye irya mbere nshitse no ngaha kuri province ya Mwaro, ni irya mbere nahabonye. Rero ndishimye cane, nkaba ngira ko mvuga ati ngiye guhimiriza ahubwo barumunanje bakore gusumba kugira nabo bazoshike n'aharenga ngaha nashitse. Hanyuma ikindi naco singiye kwijajara, ngiye kubandanya kugira nkore gusumba. Ndashimye rero ku gashimwe mwadutegekanirije,
kuko ntabesha ryoba ari irya mbere nkoze nko ku gashimwe kangana kuryaye, rero ndakengurutse cane n'abandi murabagira uko nyene. Mwomenya ko muri ubwo bushimwe bwatanzwe mu buyobozi bw'indero buri komine abana 5 basumbije abandi mu kibazo ca leta akaba aribo baronse ako gashimwe kangana n'amafaranga 100.